Shalom shalom bene data ndabaramukije mu izina rya Yesu. Mwebwe mwese muri ko muradukurikirana ku kiganiro Impamba y'umunsi dukurikirana biciye kuri Impamba TV. Jewe mwene so muri kumwe ni Prophet Clark. Tugiye kubana muri uwo mwanya tugiye gusangira ijambo ry'umwami. Ndizera yuko uyu munsi ari umunsi udasanzwe ku buzima bwanyu mwebwe muri ko muradukurikirana. Ndabiyegereje cyane kugira ngo dusangire ijambo ry'umwami muri uyu mwanya. Ni ijambo numva umwami yashize ku mutima wanje riza gufasha ubuzima bwanyu. Iryo jambo riravuga ngo, topic iravuga ngo ubushobozi buri inyuma y'ijambo. Imana ishimwe cyane. Katwifashishe ijambo cyanditswe dusanga muri Luc 1:37. Haravuga ngo kuko atajambo rivuye ku Mana ribura ububasha. Ijambo ryose rigira agaciro igihe rifise ubundi bushobozi buri inyuma yaryo, hama rikagira n'ubushobozi bwo kwibeshaho kuwo ribwiwe canke kubo ribwiwe bitewe n'ihishurirwa bakiriye muri iryo jambo. Ijambo rirashobora kuza ku bantu bose ariko ugasanga rikoreye abantu bamwe bamwe. Kubera iki? Nuko dutandukanira mu kuryakira. Ukwizera dufise mu kwakira ijambo ry'umwami kurengera son twumvise, amajwi twumvise. Ijambo ry'umwami igihe umwami arirekuye, Imana irirekuye, ntiyigera irirekura nk'ijambo risanzwe, ariko irirekura nk'ijambo ryuzuye ubushobozi. Je ndashobora kukubwira ikintu, ariko igihe ico kintu ntafise ubushobozi bwo kukibeshaho, kiguma ari rya majambo gusa, uguma wumva amakuru. Haleluya. Ariko umwami iyo arekuye ijambo, canke jewe ndekuye ijambo kuri wewe, nkarirekura mfise ubushobozi, nize yuko inyuma yaryo harimo ubushobozi, iryo jambo rirakubako. So igihe Imana irekuye iryo jambo ku buzima bwacu, ntiyigera irekura agire banga, irirekurana ubushobozi. Niko ijambo ry'Imana ritubwiye ngo kuko atajambo na rimwe riva ku mwami, ku Mana, ngo ribura ubushobozi. Imana ishimwe cyane. Ndakunda ijambo riri mu Banyefeso, Abanyefeso 3, turashobora kurisangira tukarisoma naryo. Abanyefeso 3 ku murongo wa 20 haravuga ngo kuko ishobora, nuko ishobora gukora ibirengeye cyane ibyo dusaba n'ibyo twiyumvira byose, kuko nk'uko ubushobozi bwayo budukoreramwo buri. Haleluya. Ijambo ry'Imana ritubwiye ngo Imana ibasha gukora ibirenze ibyo dushobora kwiyumvira byose. Igihe ivuze byose ntivuze bimwe bitworohera kwiyumvira canke bimwe tubona yuko bishobora gushika, ariko ivuze bimwe tushoboye twebwe tubona yuko umengo hariho n'amamoyen yo gushobora kubikora, na bya bindi birenze ubwenge bwacu. Bimwe wiyumvira ukumva umengo biranze nyene, biraheze, ukumva umengo ntibishoboka. Nivyo jambo ry'Imana rivuze, ivyegeranije hamwe ibasha gukora rero ivyo byose bishoboka kuri twebwe n'ibidashoboka. Hari umuririmbyi yaririmbye ngo ibidashobokera abana b'abantu imbere yawe birashoboka. Ibi bishoboka. Ndakunda ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana rivuga ngo ibidashobokera abantu, ibidashoboka ku bantu, ku Mana birashoboka. Ariko ndakunda ahantu rero ikidusokorora twebwe, ikadusokorora mu bantu abizeye umwami, ikadushira ahantu twitwa abizera. Rica rivuga ngo kubizera rero nabo
ibishoboka ku Mana, ivy'Imana ishoboye kubizera birashoboka. Bwana sifiwe sana. Abizera ntibigeze bava ku bantu, ni ba bantu nyene ariko basokorotse mwigugu ry'abantu benshi, bakisanga bari ahantu basigaye atakira abantu basanzwe, ariko ari abantu bizeye ishoboye gukora ibirenze cyane ibyo twibwira n'ibyo dutekereza, nk'uko imbaraga zayo ziri zidukoreramo. Imana ishimwe cyane, haleluya. Ndashobora kwitiza kano karorero k'umubibyi n'isi agiye kubibamwo. Umubibyi igihe afise icyo yifuza kubiba, igihe afise icyo yifuza kurima kugira ngo azagisarure, aza afise plan, afise n'igicapo gikwiriye kandi cuzuye cyane, afise no kwizera kw'isi agiye kubibamwo. Haleluya. Imana ntiyigera idutumbereza kw'ijambo yiteze yuko iryo jambo ridashika, irirekura yizeye cyane, yiteze cyane yuko iryo jambo ritegerezwa gushika. Imana ishimwe cyane. Aba bantu babiri, isi n'umubibyi, ndashobora kubagereranya n'Imana na twebwe. Igihe Imana ifise plan ishaka gushikana ku buzima bwacu, iba yuzuye kandi bikwiye, ibidakeneye ubundi bufasha ubwo aribwo bwose. Ariko Imana iba yizeye cyane, uwizera yuko ashoboye gushikana umugambi w'Imana ku isi canke mu buzima bwiwe. Imana ishimwe cyane, haleluya. Bwana sifiwe sana. Niyo mpamvu natwe igihe cyose twakira ijambo dukwiye gusokoroka mu baryumvise, dukwiye kuva mu baribwiwe, ariko tukagera ahantu tuba abashikana iryo jambo, kuko ryuzuye ubushobozi. Twebwe turi ama instruments yuko uryizera gusa hama rigashika mu buzima bwacu. Bwana sifiwe sana. Sinzi kurabona iyo umubibyi ateye, umubibyi atera imbuto imwe, canke arashobora gufata ikiro kimwe, ariko ico kiro kimwe nta kibiba yiteze yuko ico kiro kimwe kizoza ari kiro kimwe nyene. Abiba ico kiro kimwe yizeye yuko iyo si izogarukana umusaruro ukomeye cyane, yuko urubuto rumwe yatereye mu kinogo kimwe kizoza gihetse ibigori bigera kuri 3 canke birenga, canke cagize n'intege nkeya kikaza ari ikigori cuzuye intete yari ku intete imwe. So mu gicapo ciwe ntigeze arikura iyo ubwo rutete ngo arurekure yizeye yuko ruzoza ari rumwe. Ariko isi nishobora kugira intege nke, ikagira intege nke bitewe nuko n'ubuzima isi itekeye, igacizana canke ikareka urubuto rugapfa rugahererayo. Ariko twebwe nk'abizera suko tumeze. Iyirekura ijambo ku buzima bwacu, iyirekura imbuto ku buzima bwacu, irirekura yizeye cyane kandi yiteze yuko ritigera riza girebanga, ahubwo riza ryuzuye ubushobozi ku buzima bwacu. Natwe tukaryizera, tukaryakirana ubushobozi mu kwizera, rigaca riganza mu buzima bwacu. Imana ishimwe cyane. Reka ndagusabe wewe, hari abantu bizera bakumva yuko umenga ukwizera n'ikintu gisanzwe. Bibiliya iravuga ngo umuntu niyagira ukwizera kungana n'akabuto ka sinapi, azoshobora kubwira umusozi ngo wa musozi we henukira mu kiyaga. Abantu benshi iri jambo baritahura gutandukanye, biyumvira yuko imisozi Imana ibiri kiravuga ari imisozi ya Kilimanjaro, ya Heha n'iyindi myinshi. Ariko si Imana ibiri kiravuga imisozi. Imana ibiri kiravuga, Imana ibiri kivuga imisozi y'ibibazo byacu. Ngira ndakubaza akabazo, eske mwisi nta muntu ashobora kuba afise ukwizera kungana nako kabuto vraiment, ako kabuye, ako kantu gatoya? Barahari, ni benshi. Wewe urahari, nanje ndahari, n'abandi barahari. Bwana sifiwe sana. Ariko impamvu tutarigera tubwira umusozi ngo niwimuke nuko twatahuye ugutandukanye nuko ijambo ry'Imana ryavuze. Iki jambo ry'Imana ryavuze ntigigeze rivuga Heha, ariko ryavuze ko dushobora guhenangura iyo misozi, dushobora guhenangura izo ngwara, dushobora guhenangura ubwo bukene, dushobora guhenangura
ubwo bugumba, dushobora guhenangura icyo cyose gihari nk'umusozi ku buzima bwawe, gishobora nta yindi instrument, nta kindi gikoresho Imana yatanze ukuye ukwizera gushoboye guhenangura icyo gisozi kiri imbere yawe, gisa nk'ikintu kiremereye ubuzima bwawe, kiremereye umutima wawe, kiremereye ubwenge bwawe. Imana ishimwe cyane. Ndakwiteze ko ibidasanzwe birengeye cyane ibyo wiyumvira, ibyo wibwira. We wumvise rino jambo, ndazi yuko rihinduye ubuzima bwawe. Reka nawe uhindure imyumvire kandi wumve yuko Imana idashobora kurekura ijambo kubw'ubusa gusa, irirekuranye n'ubushobozi buri nyuma yaryo. Imana ishimwe cyane. Kadufate umwanya wo gusenga kugira ngo dushimangire rino jambo, turitsindagire mu buzima bwacu. Nturyumve nk'uko abandi boryumva. Abandi barashobora kubyumva bisanzwe. Ikinyamakuru iyo kivuze abantu batahura amakuru, ariko abanyabwenge bariho ibicapo by'ayo makuru bariko barasoma. Haleluya. Natwe igihe twumvisha ijambo ry'Imana ntiturisoma nka journal turiko turasoma. No. Ntiturisoma nk'iritubwira amakuru, ahubwo turisoma nk'irishikana amakuru ku buzima bwacu. Imana ishimwe cyane. Come on, reka dusenge. Ndifuza yuko aho uri ufata umwanya wo gusenga, ushimangire, utsindagire rino jambo. Gutsindagira ijambo ni ikimenyetso kigaragaza yuko uryizeye birenze uko waryumvise. Mana, mu izina rya Yesu turagushimiye cyane kubw'uno mwanya mwiza uduhaye w'ijambo ryawe. Mu izina rya Yesu Kristo umwami w'abantu, turizera cyane yuko twabyawe n'imbuto itabura. Turizera cyane yuko twabyawe n'Imana, ko turi abana b'Imana. Mu izina rya Yesu Kristo umwami w'abantu, niyo mpamvu kwizera kwacu kutandukanye cyane nuko abandi. Turabizera by'ukuri, twizera Imana birenze uko twoyumva nuko twayibwiwe. Twumva ko ari umubyeyi udukunda cyane. None mu izina rya Yesu, uyu mwanya mwiza uratugaburiye ijambo ryawe, turakiriye ibidasanzwe mu ijambo ryawe. Mu izina rya Yesu Kristo umwami w'abantu, ndasengeye umuntu wese ariko arankurikirana, ndasengeye uyu muntu wese mu izina rya Yesu. Ndatura ukororanirwa ku buzima bwiwe, ndatura umugisha ku buzima bwiwe, ndatura gutera imbere ku buzima bwiwe mu izina rya Yesu. Ndatura impinduka z'amasituwasiyo ariko aracamo mu izina rya Yesu Kristo umwami w'abantu. Ndatura impinduka z'ibihe ariko aragenderamo, icitwa umusozi ku buzima bwiwe ndagisenyuye mu izina rya Yesu. Kuva ubu nyene ndizera yuko ijambo urekuye mu izina rya Yesu Kristo, ijambo ryawe rirambwira neza ngo nta jambo na rimwe ryavuye mu kanwa k'abavugishwa n'Imana ngo riza kubwo gushaka kwabo. Irindi ko ndavuga, irinde kwiye ku buzima bw'uri karankurikirana, sindarivuze kubwo gushaka, ariko ndazi neza yuko ndarivuze kubwo gushaka kwawe atari ugushaka kwanje. Mu izina rya Yesu Kristo, kuva ubu nyene mwami kora ibidasanzwe mu izina rya Imana ishobora byose. Ikibazo c'ubugumba yarafise, ikibazo c'ubugwayi yarafise, ikibazo icyo aricyo cyose cyari kiremereye umutima wiwe n'ubuzima bwiwe, ndatura nizera yuko ubushobozi bwibasha gukora ibyo twiyumvira byose n'ibyo twifuza byose buri nyuma y'ijambo mvuze mu izina rya Yesu Kristo umwami w'abantu. Icyo niteze ni kimwe, nuko intahe n'amashimwe bigiye gukurikira uyu mwanya mu izina rya Yesu. Reka ukwizera kureme intahe zidasanzwe mu mitima ya benshi bariko baradukurikirana n'abazodukurikirana, kandi ukwizera kureme amashimwe mu kanwa k'abariko baradukurikirana n'abazodukurikirana bose mu izina rya Yesu. Ibidasanzwe bikoreke mu izina rya Imana ishobora byose. Ndizera yuko ikiganza cyawe gikora ibirenze cyane mu izina rya Yesu. Ndabashimiye cyane mwebwe twabanye, umwami akora ibidasanzwe, kandi icyo nizeye ni kimwe, wewe wadukurikiranye nawe uzodukurikirana, reka uze wandike intahe zawe. Iby'Imana igiye gukora birenze cyane ibyo twovuga, n'ibyo twokwiyumvira, n'ibyo twokwifuza yuko bikubako. Warahezagiwe cyane gose, uri umugisha w'isi. Amen.